Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba Ntamburi Data TV na cyane mwebwe musanzwe mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa neza ndabipfije mu byanyu no mu habanyu. Mutirambanye na jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona nkuko mubyumva. Kubera bugize by'umuntu bamaze kubimenyera nahavuga utamubonye uca wumva yuko umuntu ibija hose ibyo usanzwe urizi. None rero ni jewe ngarutse kugira ngo dusangire aya majambo y'Imana dukunze gucisha muri kino kiganiro igitondo gishasha. Ngomba ko dusangira amajambo tubona mu gitabo c'ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere dusome umurongo w'icenda turabandanya tugeze ku 14, hanyuma turabeho amajambo kumbe twoturatoramwo hanyuma tuganire ku bihari duhave dusozera kino kiganiro ko mu by'ukuri murazi ko kidafise intumbero yo yo gutwara umwanya muniniya. Ni amajambo avuga gutya, indazi y'amajambo ivuga ngo Yesu aduzwa mwijuru. Murongo w'icenda uvuga ngo amaze kuvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mwijuru akigenda. Abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru? Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru azoza atyo nk'uko mumubonye aja mw'ijuru. Murongo 14 uvuga ngo buno basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi i Yerusalemu nk'urugendo rwemewe kugendwa ku isabato. Urugendo rwemewe kugendwa ku isabato nabwo burya ngo bari urugendo rungana n'ikilometero kimwe. Bashitseyo ni ukuvuga Yerusalemu barurira baja mu nzu yo hejuru aho bari basembereye ari Petero. Aya mazina rero tudondagura ngaha ni ya mazina y'intumwa 11 zari zisigaye kuko murazi ko Yuda Isikariyoti wewe yari yiyahuye. Ari Petero na Yohana na Yakobo na Andreya na Filipo na Toma na Barutolomayo na Matayo na Yakobo mwene Arufayo na Simoni Zeloti. Zeloti ni rya zina bavuga ngo risigura umugwanashaka. Nyene nk'ibyo na Yuda mwene Yakobo. Bagomba gutandukanya Yuda Isikariyoti wa wundi yagurisha Yesu cyangwa se yagura Yesu. Umurongo wa 14 ari wo wa nyuma n'amajambo tuko turasoma uvuga ngo abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakina kiganiro igitondo gishasha cyacu tunamusi n'amajambo ngomba ko dusangira ko murumva yuko aya majambo agarukanye inkuru zo kuduzwa kwa Yesu. Ni ca gihe Yesu yaduzwa mw'ijuru. Kino kiganiro gifasha ku munsi mukuru wa sensiyo kumbure widuzwa cyangwa se umunsi twibuka ko ukuduzwa kwa Yesu Kristo mw'ijuru. Uretse ko kumbure tuzagishikirizwa ejo aho bukera. Murumva rero yuko kumbure ndazi none hari abantu kumbure baza gikurikirana haciye n'iminsi bivanye kumbure n'ingene izi video zo kuri YouTube baza barazipropoza gutyo ugasanga umuntu ayibonye haciye iminsi. Urumva rero si ngombwa ngo umuntu ayibone exactement kuri uyo munsi. Imana yacu nadutabare rero nubwo bitakunze yuko kumbure umuntu atayishira kuno munsi nyene, ariko mugabo numvise mutima twoganira kuri ano majambo. Kino gihe rero ni gihe Yesu yaduzwa mw'ijuru. Hanyuma kandi aya majambo tuyasomye mu gitabo cyo gusubira nako c'ibyakozwe n'intumwa. Ico abandi batazira ngo ni ibikorwa by'abatumwa. Amabari n'abakavuga ati wapi aho muba mwihenze, kuko intumwa zonyene ubwazo turazizi ingene zagize intege nke, ingene zihakanye Yesu. Ibi bikorwa ntibyakozwe n'intumwa, ntibikwiye kwitirirwa intumwa zonyene nk'aho ngo nizo zabyikoresheje, ahubwo iki gitabo ni igitabo gikwiye kwitirwa ibyakozwe na mpwemu yera. Imana yacu nidutabare nabe abigisha cyangwa se intumwa nazo zabaye ibikoresho. Cyanditswe na muganga Luka, kandi uyu Luka nawe
ngo yarakurikiranye cyane amakuru y'ibyabaye Yesu akiri mu isi, ngo yari umuntu nawe ngo yandika kandi atohoza inkuru. Mbere abandi bavuga ngo ushatse gukurikirana neza amakuru atohojwe y'ibyabaye muri kiriya gihe, ngo wosoma ibi bitabo bya Luka no kuvuga ndetse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, hanyuma kandi yandika na kino gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Imana yacu nidutabare. Rero kino gitabo acandikira witwa Teofilo. Birabona ko uyu Teofilo yari umuntu w'umwubahwa, kandi birabonekana ko Luka yashaka yuko Teofilo amenya ibyabaye byose kuva Yesu aje mu isi gushika avuye mu isi. Hanyuma muri kino gitabo naho bibonekana ko yerekanye rero novuga ngo amasene yabaye juste agomba ave mu isi, hanyuma acakurikiza ko rero ibyo abigishwa bagiye barakoreshwa ibimenyetso n'ibitangaza bakoreshejwe mu gushingira intahe Yesu. Imana yacu nidutore ko murazi yuko mbere ni imwe mu mamisyon cyangwa se muri mission nyamukuru mu gikorwa mu butumwa Yesu yahaye abigishwa yuko bakwiye kuba ibyabona byo gushingira intahe Yesu i Yerusalemu, ngo ni Yudaya ni Samariya. Samariya ni handi ijambo ry'Imana usanga rivuga ngo abayuda n'abasamariya cyangwa se abasamariya n'abayuda baranginana. Imana yacu nidutabare. Rero ni Samariya ngo no kugeza ku mpera y'isi. Imana yacu nidutabare. Aho rero hari ibintu kumbura byinshi dusimbye atawovuga, akaje kose umuntu ntiyashobora guca akavuga ko ngo muravuge ngo byagenze gute kugira ngo baze baraninana. Kuko ahi Samariya ni hahandi tubona hari umugwa mukuru wa ya royaume y'Abisirayeli bagizwe na ya miryango 10. Kuko mu biganiro ko murabakunda kubikurikirana twashize ko ngaha twaravuze ingene ubwami bw'Abisirayeli cyangwa bw'Abayuda bajya bakomoka kuri Yakobo ari imiryango 12. Harageze igihe barigaburamwo kubiri, habaho ubwami buhurikiyemo imiryango 2, habaho n'ubwami buhurikiyemo amatribu imiryango 10. Imana yacu ni dutabare. None rero ibyo sibyo ngomba kujamwo. Kino gihe rero Yesu agomba tuge mu ijuru, ngo yafashe umwanya wo kwibutsa ababigishwa biwe kugira ngo abakomeze mu ijambo, ntabasige arabigishwa bavuga ngo bavuguvugu cyangwa se bari feble ba feke bahobyo, ngo afata umwanya ngo abadondera abibutsa ababwira ngo ibyari byanditswe kuri we, ngo uhereye mu majambo ya kera, ngo mu mazaburi, mu byagezwe bya Mose. Mbere turagaje kubitondekesha twavuga tuti yahereye mu byagezwe bya Mose hariya kera, aza mu majambo novuga ngo y'amazaburi, hanyuma ashaka ngo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana. Ibyo byose ngo akuramwo ibyari byaranditswe kuri we, ibyari byaravuzwe kuri Yesu, ingene bikwiye kuzomera, ngo arabibabwira. Ahari naho mbere usomye usanga havuga ngo abungura ubwenge. Ni naho ngo yabakoze mu bwonko, novuga ngo aduza niveau de compréhension y'ijambo ry'Imana, y'ibyanditswe byera mu bwenge, mu bwonko bw'abigishwa biwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero ngo arabibabwira yuko byari byaravuzwe bakwiye kuza, ko Kristo azobabazwa, ko azopfa akazuka. Ngo arabibabwira bararyoherwa. Hanyuma rero ngo muri ico gihe ngo baca baramubaza ngo none ga Yesu, iki nico gihe ugomba ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Ya majambo twarayavuze ko mu biganiro byarenganye, aho Yesu yaciye ababwira ngo si byanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze n'ubushobozi bwiwe, ibintu nyene nk'ibyo, abereka yuko bobo ibyo guharura no guharanira yuko ingoma z'Abisirayeli zogaruka nk'aho umengo hari ibyiza by'agatangaza byadominye mu ngoma z'Abisirayeli, ko atari ibyabo kumenya
ibyo ni iby'Imana, ni afere y'Imana, si afere yabo, ni idiri y'Imana, iyo ni dosiye y'Imana. Imana yacu ntidutabara. Turababwira ngo ni nkaho yababwira ngo mwebwe rero ibyo mwari mukwiye kumenya ni iby'uko muzoronka ubushobozi. Bari bakwiye kumenya yuko igikwiye gikenewe ari uguhabwa ubushobozi bwa Mpwemu. Turababwira ngo muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza. Ni kuri uno murongo rero w'umunani tugeze ko ngaha muri kino gice cya mbere cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Yababwiye ngo ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ibyabona byo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Wa murongo twasomye wavuze ngo amaze kuvuga ibyo by'uko bazoronka Mpwemu Yera, bazoronka ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ko Mpwemu Yera niyabaza ko bazoronka ubushobozi bubabashisha gushinga intahe, uko byari byamaze kugaragara cya gihe Yesu yafatwa. Byarabananiye gushinga intahe, baramwihakana, barasanzara, basubira kuroba, barayerera, yaba nabi. Imana yacu itabare. Byari ngombwa yuko baronka ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Mpwemu Yera amaze kubaza ku yandi magambo, byari ngombwa ko Mpwemu Yera baza ko bakaronka ubushobozi bubabasha gushinga intahe. Aha rero tumere nk'abaharenganye ngo amaze kuvuga ibyo rero ngo bakiri muri iyo mudu biyumva ati kumbure ingoma y'Abisirayeli igomba igaruke, kuko bari bamaze igihe kitari gito bakoronijwe n'intwaro ya Roma, y'Abaroma, Empire Rome. Urumva rero ntibidegembya. Murazi yuko nyene ba Kayisari n'abandi barabategetse muri ico gihe cy'iyo Empire Rome yari koronije Abisirayeli. Bakiryohewe uko kuntu nyene uwo mwanya n'ibyo bihe byiza barimwo, ntibamenya ko ariko arabasezera agomba agenda ngo bace babona ngo arateruwe araduganwe mu ijuru. Ntiyagiye bukwi nabo kumwe kwa Eliya, kumbure hazingwa amafarasi, imikogoti n'amafarasi by'umuriro biramutwara mu kabusungwe bukwi na bukwi. We Yaduze ngo babona aragiye muri haranti. Imana yacu ntidutabare. Babona aragiye, hanyuma ngo bamukurikize amaso, ariko araduga, ariko arajanwa mu ijuru. Bari bagifise wa munezero, ariko mugabo kandi nyene ntibabyumva, ntibarabyiyumvisha ingene metre wabo agiye aduze mu ijuru abasize. Urumva nyene ntibararonka ingene bifata. Uruhande rumwe bari banezerewe, urundi ruhande babonye agiye. Erega ni nk'aho amengo ntibaravyemera neza ko agiye. Ngo baguma bamuraba, bamukurikije amaso, araduga, ararenga mu bicu, hanyuma ibicu biramupfuka, arakamangana. Ngo baca baguma baraba, namba baraba bibaza ngo havagaruka, ahubwo haca haza abamarayika baza guhumuriza abo bantu, kuko bari guhava bataha bati aha nyene niho tugomba twiyerekere. Mana turagomba ikindi ko kuvuga ngo nagaruke, ikindi nyene zari kugenda. Abamarayika ngo baca baraza, haza abagabo babiri. Hama rero ngo baca baravuga ati yemwe mwabagabo, mbega twabonye ngo bagihanze amaso mu ijuru abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo. Barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze muraba mu ijuru? Uyo Yesu bakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza ko nk'uko mumubonye aja mu ijuru. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tunamusitse ngomba kuyaterako, niko ndatunganywa n'umwanya kuko sinifuza ko vyomara umwanya muremure. Turacafise kumbure ibindi biganiro twifuza kuzoshirira mu buryo kumbure bwiyaguye, ariko nyene mwisanzwe n'amastrategie n'imikenyuro ishene ntirakura cane. Uvuze amavideo amara umwanya muremure, usanga abantu barabira, n'igihe aba yari mushasha agaca yishiramo kumenga amavideo yo ngaho yose yamara maremare.
Urumva rero ni byiza ko umuntu agira video itamara umwanya muremure cyane. Ni muri iyo mpamvu rero none rero nuko abamarayika bababwira gutyo rero ngo abigishwa ba Yesu babona gusubiza amaso hasi ngo baca bagenda i Yerusalemu bagenda kurindirira kuko urumva bari bahawe isezerano na Yesu akiriho yuko ngo azobarungikira umwitsi ari we Mpwemu Yera ababwira n'igikorwa cya Mpwemu Yera ibikorwa bitandukanye Mpwemu Yera azokora. Baca bagenda i Yerusalemu ahantu ngo mu nzu yo hejuru bari basembereye bano bigishwa 11 ngo n'abandi bagore na Mariya nyina wa Yesu ngo na bene nyina wo kuvuga abana ba Mariya nyina wa Yesu n'abandi bagore rero bari bakunda Imana. Murazi ko hariho ba Mariya Magdalena ngo na Mariya wundi ibintu nyene nk'ivyo n'abandi bose kumbe badamu abandi bakenyezi batavuzwe kuko hariho byinshi bitavuzwe ngaha muri Bibiliya batari kudondagura byose ngo bavuge ngo byagenze ku buri minota Imana yacu ntidutabare. None rero dusozera tugomba dukorotira nagomba kuvuga ngo bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu tuno munsi narenzanuye no gufatikanya namwe kwibutsanya nk'uko mu buzima bwa misi yose habaho iminsi y'ibyibutso hakabaho umunsi w'icibutso ugasanga hari umunsi w'icibutso muri famiye bibuka kumbure anniversaire y'ikintu kanaka anniversaire y'urugo igihe bashinga urugo kumbura umugabo n'umugore cyane hakabaho anniversaire y'amavuko hakabaho anniversaire ku rwego rw'igihugu cyangwa se ku rwego mpuzamakungu hakabaho iminsi abantu bibukira kw'ibintu. Rero mu ntumbero yo kwibukira hamwe ko Yesu yaduganwa mu ijuru narinzanya aya majambo ngo tufashanye kwibutsanya. Yesu ni koko yaraduze yagiye mu ijuru. Ubu ntitugihangayikishijwe cyane no guteba muri ibyo ko yaduze ingene byagenze, ahubwo dukwiye kurazwa ishinga no gufata umwanya ukwiye wo kwiyumvira wo kuzirikana ku kugaruka kwiwe kuko agiye kugaruka naho tutazi umunsi isaha n'isegonde ariko agiye kugaruka. Aba bamarayika bavuze ngo uwo Yesu mubonye abakuwemwo akajanwa mu ijuru uko mubonye agiye niko azogaruka. Hari umunsi azogaruka. Imana yacu nihimbazwe. Yesu azogaruka, umwami wacu azogaruka. Ni iby'ukuri, si iby'amajambo gusa, si imigani yabaye inarunyonga. Dukwiye kuraba rero mbega twiteguriye gute ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Usuzume urabe ko azogaruka akazoba aje kujana umugeni, akazoba aje kujana abamwizeye, abamwakiriye, akababera umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Mbega wewe yoza uno munsi umwiteguriye gute? Bimeze gute? Ubuzima bwawe bumeze gute? Imigenderanire yawe n'uyu mwami wacu Yesu Kristo imeze gute? Mbega warahawe Mpwemu Yera? Ko guhabwa Mpwemu Yera gutuma umuntu aronka ubushobozi bwa Mpwemu Yera bumubashisha gushinga intahe, bumubashisha kuba icabona ca Yesu Kristo, uhereye mu muryango, uhereye ahaba, uhereye mu nzu y'iwabo, ukaduga mu ntara, ukadugaho nivo nationale ku rwego rw'igihugu, gushika no ku mpera z'isi. Narijya mubona habayeho amamedia, hariho amarezo sosiyo umuntu ashobora gucisha ko ubutumwa bwiza bwo gushingira intahe ko Yesu Kristo yaje mu isi agapfa akazuka atsinze urupfu na kuzimu, akaducungura, akaduhindura ubwoko, inyego yiharije kubw'amaraso yiwe, ko natwe turi byabona byo gushingira intahe ibyo, tuvuga ko byabaye,
tuvuga ko hari igikorwa yakoze ku musaraba, kandi tuvuga ko agiye kugaruka vuba agerera ingero nziza ihuye n'ibikorwa byiza umuntu akora, kandi agerere n'ingero mbi ihuye n'ibikorwa bibi umwana w'umuntu akora. Imana yacu nidutabare. None rero tugomba tugarukize ngaha, ndabona dukwiza inota hafi 20. Dusozere rero kuri uno murongo wa 14. Twabonye ngo aba badondaguwe rero aba bigishwa na bano badamu, bano bakenyezi na bano ngo bene nyina ba Yesu, ni ukuvuga abavukanyi ba Yesu mu buryo bwo kuri Mariya na Yosefu. Twabonye havuga ngo abo bose basenga badahumeka n'umutima uhuye, hamwe n'abagore na Mariya nyina wa Yesu na bene nyina. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu kino musi, jambo ngomba ko dukurotirira ko rero dusozerera n'iri jambo tubona ngo muri ico gihe bakoraniye hamwe muri iyo nzu barindiriye ko baronka mwemuyera. Murazi ko mwemuyera yavuye aza ku munsi ugira 10. Tuzoca tubibona ko mburengera ngo mu munsi mukuru wo kwibutsa ukuntu mwemuyera yaje. Rero ngo bakora iki? Ngo basenga badahumeka. Rero kiraremereye cyane, ni kirekire, ni ijambo rirerire. Badahumeka utumengo ntibigeze baryama, wamengo ntibahuniza, kumbure kubw'umunezero bagize no kubwo kwihutira cyane kwitegurira uyu mwemuyera, uyu mwitsa. Imana yacu nidutabare. Rero ngo basenga badahumeka, sans cesse, badahuniza, batagabanya, batareka, badahagarika. Mu yandi majambo ngo basenga badahumeka n'umutima uhuye. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo niyo ngomba ko dusozerera. Ngomba kuvuga ngo yemwe abiteze kugaruka kwa Yesu, dukwiye kumurindirira muri no mwemu y'ugusenga ubudahumeka, hamwe no kugira umutima uhuye, kuko udafise umutima uhuye na bene data, ni kuvuga mbere novuga ngo uwanka mwene se wundi, ufise icapfa na mugenzi we, uru rugendo rwo kwitega, rwo kurindira, rwo kwitegurira kugaruka kwa Yesu ruba rumaze kumunanira, kuko niyaza azotura bari ku rutsinga rumwe, urutsinga rw'ubumwe, urutsinga rw'abana b'Imana bari kuri connection yo gusenga ubudahumeka. No kuvuga mu yandi majambo yo kuba maso, yo kubaho bareretse ukugaruka kwa Yesu, kandi bafise umutima utari mwijwi ribagiriza ikibi, kubaho ufise umutima uhuye n'uwa bene so. Imana yacu nidutabare. Bene data bakoze ba kino kiganiro, igitondo gishasha cyacu tunamusabira n'ano majambo. Reka dusenga Imana tugarukize ngaha. Mwese abumvise ano majambo, Imana nyina amahoro ibaha umugisha. Musuzume rero murabe, Yesu yaraduze, ahubwo agiye kugaruka, kandi ibimenyetso byerekana kugaruka kwa Yesu, ijambo ry'Imana ritubwira byinshi biramaze kuboneka, n'ibindi biriko biraba muri kino gihe cyacu cy'iherezo. Mbega witeguriye kugaruka kwa Yesu gute? Yewe wamusinziwe, yewe wamuririmbi, yewe ukurikiranye kino kiganiro, wari ukwiye kuraba yuko uri kuritegurira kugaruka kwa Yesu. Kwitegurira kugaruka kwa Yesu nako ni ukwihana ibyaha, ni ugusaba imbabazi, ni uguheba gucumura, ni uguheba ibyaha, ni ugusaba ubushobozi bwa mpwemu yera bukakubashisha guheba ibyaha, bukakubashisha kugororoka, bukakubashisha gushinga intahe yuko wacunguwe, wakijijwe, wabaye umwana w'Imana. Ubu isi ataruhari kigufise ko, ahubwo ko witegura kugaruka kwa Yesu Kristo. Nano majambo dusenga Imana tudusura mu kiganiro igitondo gishaka twita. Mwami Yesu, turagushimiye cyane
kubw'igikorwa kidasanzwe wakoze ukaza mu isi ukaducunguza urupfu rwo kumusaraba. None rero twariko turibuka muri kino kiganiro ko waduze mw'ijoro. Umuririmbyi yavuze ngo abamarayika ico gihe ngo baraje ngo barakubaza ngo mbega umugeni wakoye azoza ryari. Baraba inkovu za mambo, baraba imisumari mu biganza, imisumari mu birenge, baraba ingene utsinze ugarutse utabarutse amahoro. Twariko twibuka ayo majambo. None rero tugobetse n'ijambo rivuga ngo iki gihe ngo basenga ubudahumeka n'umutima uhuye. None umuntu yumvise kino kiganiro agasanga wewe yuzuyemwo kwirema ibice, yuzuyemwo urwanko n'inzigo yanka bene databana, hanyuma akaba yumvise kuko kuntu ameze atariko abarindira kugaruka kwa Yesu bategerezwa kumera, hanyuma akaba ahisemwo kwihana. Umuntu wese afise ikintu avuze ngo Mana mbabarira, wiza kw'imbabazi, maraso yawe ambonekeko, ndagomba kwitegurira kugaruka kwawe. Waraje uratsinda urupfu na kuzimu, ukora ibikorwa byose neza byakozanye, urongera urasubira mu ijuru gutanga raporo, ubu ugiye kuzogaruka. Nanje singomba kurata, niwagaruka sinzosigare, sinzoba umuhombe. None rero uyu muntu numugwize kw'imbabazi nk'uko aziyatije, nk'uko azisabye, kandi umutima wihanye uzigera urekurana umwasi haba namba na gatoya. Kuri Imana ikunda guharira, uharira umuntu wese yihanye. Ico yihanye cose ukimuha imbaraga ububasha n'ubushobozi bwa mpwemu yera bumubashisha kutongera kubigendera. Murakoze. Ivyo gomba rero byose bishishikare kubana n'abantu bakunzi ba kino kiganiro, ubashoboze gushishikara kukubaha no kukumvira. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu n'ubutabera tubyizeye.